Kw'igenekerezo rya kane Myandagaro, umukuru w'inama Nkenguzamateka nyeniteka Emmanuel Sinzohagera yarakiriye umugwi w'abahindi bari mu ishirahamwe ryatsindiye kuzokubaka ibiro vy'inama nshingamateka na Nkenguzamateka hamwe n'inyubako zizokoreramwo ubushikiranganje butandukanye igitega. Abo bashitsi bari baherekejwe n'ubusanzwe arongoye ishirahamwe Obuha Evariste Gatole hamwe n'abajejwe gukurikirana ibijanye n'ivyo bikorwa mu gihugu. Bakaba bari baje kumenyesha umukuru w'inama Nkenguzamateka ibijanye n'ivyo bikorwa nkuko bimenyeshwa mu idonido n'icegera c'umuvugizi w'umukuru w'inama Nkenguzamateka Ladislas Niyiragira. Umukuru w'inama Nkenguzamateka nyeniteka Emmanuel Sinzohagera ahejeje kwakira abahindi n'ishirahamwe ryatsindiye kuzokubaka ibiro by'inama nshingamateka na Nkenguzamateka hano igitega no kubaka inyubako z'amaministeri atandukanye. Rero abo bashitsi bari baherekejwe n'urongoye Obuha hamwe n'abajejwe gukurikirana ibikorwa hano muri kino gihugu bijanye n'izo nyubako. Mu byo bayaze rero ahanini kwari kumubwira ikibagenza ko bagira basubiremwo ivyigwa byari byaratangujwe mu 2012 kugira ngo babisubiremwo neza babishire ku buhinga bwa none kandi bongeremwo n'ibitari byagiyemwo. Aha twavuga nk'ihoteli izokwakira ingenzi nayo nyene izoja muri ico kigo kugira ngo izifashe kugira ngo bashobore kuriha ideni ryafashwe ryo kubaka izo nyubako. Nyeniteka umukuru w'inama Nkenguzamateka yababajije igihe ivyo bintu bizotangurira kuko projet imaze igihe, uwo mugambo umaze igihe kinini kuvuga mu 2019 niho uwo mugambi watanguzwa ariko kugeza ubu ntiwari bwatangure. Bacamubwira yuko bagiye kumara amezi 6 bariko bagira ivyo vyigwa hanyuma bamare ayandi mezi 3 bariko barazana ibikoresho kugira ngo bashobore guca batangura ibikorwa. Yabasavye cyane arabasaba yuko bonyarutsa ibikorwa bigatangura ku buryo mu kiringo cy'umwaka boba bahejeje ivyigwa hanyuma bakaba batanguye ibikorwa.